Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu. Ndabashimire cyane kuba mwarahisemwo TV nziza cyane. Yaganawe TV ni TV hari ku bwanyu iganira na bose ntawe ikumira. Ndagusaberewe utarabikora gira sabone ube mu muryango munini wagutse. Reka ndabamenyesha yuko tudakoresha YouTube gusa, turafise page ya Facebook, turafise na groupe ya WhatsApp tuvuganiramo ibitandukanye. Nimero urazibona ngaha uca utwandikira tukagushiramwo muri groupe nini na merveille kuri micro ya mbere. Reka nakire n'abandi. Wera ndabaramukije bakunzi ba Yaganawe TV, ndabaye ikaze ni karibu mu biganiro twamatubashiki musi buri gitondo buri mugoroba. Ni jewe ndi kumana ale cyangwa ale alane kuri Yaganawe TV. Yes, nk'uko bagenzi banje bamaze kwidondora nanje ni MC Benita canke Mugisha Crystal Benita. Ndazi muraba mumbaza nane ngo MC mwabikuye he maze kubisubira inshuro nyinshi. No, MC ushaka kabimenya arabambaza inbox. Ubu sinzosubira kubivuga Azarani ho urazicaye ico basi. Oya ntabyo mvuze. Ntabyo mvuze kuko sibyo byatuzanye deja. Ubu bishaka abyandike muri commentaire tusigurira MC cyo bisigura ndimubwiye ko maze kubivuga mente fois. Nijyambere dukoranye n'uwo mwige mu munanga hagati murabona ko aje afise n'amajambo menshi on sait jamais. Nijyambere dukoranye turi batatu guca twara dukorana turi babiri jewe na Alain mu biganiro bigiye bitandukanye. Uno musoro nako twatewe iteka ryo kuba dufise undi muntu abari hagati yacu twaba batatu murabona ko bibereye ijisho uri byose no muze. Reka rero ndakubaza akabazo kamwe, wiyumva gute uri muri Yaganawe TV? Ubyumva gute turiko turakorana twese? Ya bon, nari nyotewe kwanza kuko nahiga umwanya vuga ati ndashaka gukorana n'abakolege banje mugabo kanya kakagenda ukundi kuntu. Mugabo right now murabona ko turi kumwe turiko turayaga nkuko TV bivuga ko Yaganawe turabatera inkuru tukabaryohera mu biganiro bigenda bitandukanye, usanga ari ibintu bitovye. Mu gihe twamaze kuba batatu mucamba ko ari ibintu birenze ari wagwaye. Niki twatwara kujyanye twe dukorana twenyene wewe utarimo. Ni ikintu kinini cyane kubera yuko murabona ko ndanaryohewe deje. Mugende kumwe n'undi muntumire turi babiri, hari gihe nyine usanga vibe nyene vibe nyene taki, ariko mugihe turi abakorege twese twatuzinanye tumenyeranye sanga ari donc twe nani na duse vibe rero twarakuriye. Oya hari gihe usanga je nanayizanye. Birashika mutubwize ukuri guys, mutubwize ukuri. Abizi yuko twamara ababibona batubwire vibe urabizi. Cyese ndabona ni nari aratwenga kuva twatangura ikiganiro. Oya none yuko urumva ngaho uje mugorane nyinshi biganiro twaradukorana na hari ngere byari bimeze yanshwanira abantu bakandika muri commentaire ngo umva uno uje kutwera umucamanza. Yes, murabona ko ndabiteye. Yego. Twenanira ntiho dukiranye ntiho dukiranura. Oya. Tuba dukirana mukuri ko tutakinyuma kiba kirimwo. Okay, reka rero tukwakire ubwira kandi kuri televiziyo nk'umukorege wacu kuba turi kumwe, kuba twisanzuye, abatari bwabone turi kumwe babibone. Ndabizi twe nani kenshi mu mwanya turi kumwe, ubu rero turi kumwe na Benita. MC ndakivuga jewe. Ndakivuge. Muramayerusha. Aba bakorege hemwe abakorege ni nyabaki badashobora kubizi ivyo bintu. Ahubwo wari umukorege nyabaki utazi umukorege mugenzi wawe uko niga ni musiguri. Buke reka ndakivuge muga ndakivuga rimwe. Ni Mugisha Krista tubandanye. Ariko ubishatse. Duahejeje. Mugisha Krista. Yes, hariho benshi bakunda kwibaza ati no mu MC. Gusa ariko usanga abantu bankondo bwa ati bon. Musabe ni na merveille ADN. Turagoye baje ni ADN. Donc ni izina ry'wanje nakasi. Ndabivuge nubwo nari nasabye ko twobiganira muri commentaire kubera warumaze kubivuga bakurikira ibiganiro vyawe bama bavyumvise mugabo hariho rero mushasha ndazi ko hari nyene bije kubwira gira s'abonner. Voilà, uwe no nari mvuze ati duhurira muri commentaire kugira ngo amenye MC Benita uwariwe canke
impamvu nitwa MC mugabo ndashobora mbuga ndiko ndavyiga hari igihe baba bimviye ko ari maître de cérémonie nabyo nzovyiga kugira ngo nze ndabaryohereza abamanza ega nivyo byose birakunda ega bitangura kunyene kandi bavuga mu kirundi ngo izina n'iryo muntu ndabikwipfurije bize bigende neza cane karibu tena rero kuri Yaganawe TV aho twebwe twamatwe turaganira nyene ibintu bimeze neza mugisha ku bantu batakuzi kuko ndabizi ibiganiro bamukora ntiwivuga ahubwo baza abandi none MC Benita ni umuntu ki akora iki asanzwe ari umuki okay bon Benita mu ncamake ndi mu tuntu twinshi baziko kuba tutudumidu yaye muvuze tutudumidu kuba muri Bujumbura guys kuba mu muji no kwijijisha muri ico gihe rero mu gihe nijijishije ncambo umunyeshuri voilà nkaba journaliste nkaba umuririmbyi bien sûr bwa bundi impano ufise nyinshi zo zose hari n'izindi zirafurura canke izo zabanze urarungika imbere izindranza ego none Beni ndakubaze gatoya ivyo bintu ko ari vyinshi urabifatanya bon reka tuje mu ijambo ry'Imana gatoya mari gihe hari abantu bazana bambona bibaza ngo sinzi ijambo ry'Imana nuvuga butumwa turabushize mu kiba bwa kane semba msenda urabyumva ko muvuga butumwa nta muntu kuvuga butumwa butabera ko ijambo ry'Imana avuga aho tuba turi hose tuba turi ko turavuga ubutumwa okay icyo nagomba mvuge rero nandi byo nagomba mvuge mbevuga ati good ikirundi kiragoye hajya nagomba mvuge ngo kanitize ino jambo uvuga bati ni bariya baje ni bariya ndagusabye abakunzi bacu no bumva ko tutazi kirundi nagomba mvuge nti rero kubwo gukora ivyo bikorwa byose nagomba mvuga jambo kandi muri bira kavuga ngo dushobozwa byose n'uduhe inkomezi amen ashaka ko ndakazi ya muri ico gihe rero mino Bujumbura utijijishije vraiment udashobojwe n'Imana ntiwohaba yes muri ico gihe rero mvuze ngo nshobozwa byose no minkomezi ambaye ndi muririmbyi mba ndumuvuga butumwa muri ico gihe renze nsa Imana ikankomereza muri no Bujumbura guys rero mino Bujumbura ibayemwo utaronka n'igihombi ca bisi Bujumbura kwa bana amanyanga iwanyu kwishuri wanyu barabahemba none Nenda kubwiye ko kwishuri we mwishuri nivyo shanda byibutse hari amashuri ahemba muri ico gihe rero mu gihe navuze ati murayo mu gihe nkora ayo multi service yose biba bisiguye ko ndiko ndagerageza kondera ca gihombi basi atari kwishuri donc ari mva kwishuri hakasaza kuririmba hapfuye kuririmba aca haza mubona yes batubwiye ko umuririmbyi uririmba gospel uririmba profane navyo tubijemo navyo gatoya tutabitahuye aca aririmba byatubyo oya rabitwe none ari murataririmba rega ajye umurateza kuzimana kuca akora ebagabo abakorege banje barandembeje banje umunsi urabasigira abantu yes nta kibazo ndirimba gospel ndumuririmbyi muri Eglise Adventiste yes nkaba ndirimba muri chorale les ambassadeurs mu Cibitoke nkaba nkongera kandi aho nkunda kuboneka kenshi muri Dushime Music Group n'abantu bose uharirimba gute repetition zibajyari mu Cibitoke Bujumbura ubuhinga ubu technology technology tutugira ama repetition ku telefone nimba ari indirimbo zirimba samedi usanga ndayizi okay jewe rero umbabarire nina batakivuze jewe ko wavuze uri muririmbyi ubanza birashika ugasanga hari abari babitsukura muri ivyo babizi ubanze utugire akapera gatoya tubanze tuvyemere none basi kugira ngo wemere sinumva oya ntabindi jewe kuvuga ndo muririmbyi naje nabubwira ndo mukinye umupira utarambona mu kibuga ari buratera umupira ntavyo bakwemera rero mbaze nina mbaze wewe yariyo yose ya Dushime voilà mugabo guys ntuntwenge hari gihe byoshika
Okay. Ndarengutse imbere yawe nzanye ibimazi vy'amashimwe nkuririmbire indirimbo yanje kuko mwami urahambaye wisakaye cubahiro ijambo ryawe Alani njengwa muri ubu ndabiye. Jewe namengurira ivyo ndirimbo tutazi ni naco yaririmba. Ndabayizi. Wow. Bikanina nawe rero. Jewe oya je nta kibazo. No. Urazi gikurikira je. Je nisabiye collab. Okay. Wow. Okay. Turazavye kigongo ndarengera indirimbo. Oya urayizi ntacuramfasha. Mviriza kubwire. Ofete ndumufana wa Dushime Music Group. Ndumviza indirimbo zabo. Ariko save baje ko nzi kuririmba. Oya naco. Ndabumviriza zika. Sinavuze ko zikuririmba. Nakubajije urayizi indirimbo karirimba kuko muraja. Ego ndayizi ndamaze kuyumva ndayizi kandi ni mu mafavori yanje. Urashaka kuvuala. Urashaka kuyizi. Twahejeje rero bumvise tukiwe. Bivuga oya tu ariko dushigikirana mu bakobwa hagati y'abakobwa jo Nani tavuga oya mvuge oya nk'umukolege vraiment ka en plus imbere y'abakunzi tumaze kubabwira ko voilà garagaza umunsi umwe cenzo garagaza oya pana bunyene bari mu piano cyo ndirimbira mu studio ari ba profile. Okay, reka tugarukire mu kiganiro cyacu nyezina ivy'imiziki tuzoba turabiririmba ariko naje ndazi kuririmba nini. Yego, ni mu kiganiro kizokurikira aturirimba. Tuzoza mu kiganiro tubazaniye indirimbo twakoze. Yego. Voilà yego. Reka tugarukire mu kiganiro cyacu nyezina. Uratubwiye ko uririmba muri Dushime, muri Dushime umaze igihe kingana gute? Ibikorwa byabo bikora gute? Ho birakora gufatanya n'amashure na bwa buzima tuguma turonderanye dohasoringa ngam gisagara ca Bujumbura bazimu bavuga ati kira ngo systeme ndayihojeje gusa nyine Bujumbura kwe abantu bose n'abakomisiyoneri ushaka Bujumbura tara mu komisiyoneri akana rukazi bikarika wese nakubwiye ko mu moja ari kujijisha nibishobo umuntu wese akubajije ikintu agusabye ikintu urondera ayukurako neza. Reka twigarukire mu kiganiro cyacu nyezina abaratuganiriza ubuzima bwo reka tubanze ubwo kuri TV tubwihoze no kushure twinjire neza muri Dushime Music Group. Ego twinjire muri Dushime Music Group ubanze tubwire yariyo ubwire n'abadukurikirana kuyaga nawe TV umugwi wariwe. Ego murakoze cyane kuri ico kibazo. Premièrement Dushime Music Group ni band Indirimbo ndayimezemwo umwaka n'amezi n'iminsi. Rero Dushime Music Group ndayikoreramwo kenshi gashoboka kandi ibikorwa byayo ndabiparticipamo ryohewe. Ego ko ni band nkunda ni band irikirashikana aho nahoze nita indoto. Uhashitse zobe cyangwa haracari donc aho nahora niyumviye ati hantu nzohagera ndiko ndasa nk'uhegereza kuko umuntu urazi ko urugendo rw'umuntu aba ari rurerure. Rero Dushime Music Group iri mu bambere bariko baramfasha urugendo rwanje rw'uburirimbyi kandi kabiri kirabikura neza. Ni band irikira trending muri no minsi si by'imbeshere n'abantu barabizi murabibona. Niya ni ibyo mbona bavuga ego turi mu gihe novuga ati duhetse kumva inkuru y'umubabaro inkuru canga y'incamugongo turi mu bibi kubagize band ya Dushime no mu bagize umuryango wa Dushime cange abakunzi bawo aho muri Dushime mu bagize Dushime haheruka kwitaba Imana umwe mu basanzwe bagize Dushime Music Group nawe ukaba usanzwe uri novuga ati umukorege wiwe usanzwe mwahora mukorana ibikorwa vy'Imana musanzwe mukorana imirimo wari umuzi warugize iki cambe na mbere tubanze tukwiyanganishe nk'uwabuze uwo bakorana akongera akabura umukunzi wiwe cangwa umusangira ngendo akongera akabura umuntu condoléance. Merci beaucoup.
sinzi amajambo nza kuronka nza gukoresha kuvuga ariko biragoye kubura umuntu umwe muri kumwe, biragoye kubona umuntu umwe asangiye byinshi, biragoye kubura umuntu ubutazokongera kubonana n'umuntu umwe muri kumwe. Ubyihanganire komere, niyo nzira turimwe, ijambo ry'Imana ariko rivuga. Ndibaza ko tubizi yuko ijambo ry'Imana tubwira ko igihe c'imperuka tuzongera kubonana nabo twasezeranye mu mubiri turi bazima. Wihanganire cyane, hama nk'umwe mubo mwagendanye mwari muzinanye, nigiki mutubwira ko canke wo muvuga ko? Yes, bon, murakoze kwanza premièrement. N'ikindi navuga nosa nko gukosora gatoya mugabo mbabarire. Ntiyitavye Imana. Ntiyitavye Imana ahubwo yasinziriye itiro ry'urupfu. Bon, oya sico kimwe bivana croyance y'umuntu canke no kwemera ko umuntu kubera yuko umuntu yitavye Imana n'umuntu aba yahamagawe ku gikorwa. Yes. Arashobora kuba yari kiye kwindi gikorwa reka. Oya. Umuntu asinziriye itiro ry'urupfu babirangiye abarindiriye umunsi wiwe bizoga. Donc ibikorwa vyiwe yarabirangije. Neza cyane. Abacoco ndagitoye. Yego, hama murakoze cyane rero kutwihanganisha, nongera nshimira bamwe mu incuti, bamwe mu makwaya, bamwe mu maband tuhurikiyemo twese ngaha mu Burundi y'Abadventiste n'ahandi, bariko baragerageza kutwihanganisha, bariko baragerageza kutwitaho kushika aho uwahoze ari umuririmbyi wa Dushime Music aho yarari. Turabashimira cyane mu majambo make, murabi nkora mutima, twarabonye ko batuba hafi, twarabonye ko bamenye inkuru yatubayeko, turabashimira muri rusange. Rero ngerageje kuvuga Chanella yari umuririmbyi wa Dushime Music Group, yari umuntu adasanzwe muri Dushime Music Group, muri make mvuze yari umuntu nitubonana aho twamuklasa ikibanza twamushiramo kuko yari umuntu adufasha mu bintu byinshi, yari umuntu atwenza aturyohera, yari umuntu adufasha nk'ame tugiye nk'ahantu akadufasha gufungura, akatworohereza muri bimwe. Murazi ko iyo amabendi yagiye nko muri studio canke ahandi mu bindi bikorwa bakenera gufungura kugira ngo baronke ingufu, ibintu nk'ivyo n'ibindi bintu muri rusangi. Yafasha entre muri société, donc guhuza abantu entre y'abantu bari muri Dushime, yaje hagati nkuko mwavuze ati ndaje hagati yanyu. Yari umuntu adasanzwe rero muri Dushime Music Group. Mbega en dehors ya groupe yarabanye gute n'abagenzi mu buzima busanzwe n'umuryango? Bon, ngerageje kuvuga muri make, Chanella yari umuntu mwiza, si bimwe bavanga umuntu apfuye ngo niho bamutaka, ariko Chanella yari umuntu mwiza, yari umuntu akundana, yari umuntu yita ku muntu agize ikibazo, yari umuntu donc muri sociale yarabanye n'abantu neza, n'umuryango wiwe urabishingira intahe, urabivuga ko yari umuntu ahuza cyane n'abana bavukana, ko urazi ko hari abana bavukana hari usanga nimba je naho tuvukana turi batatu basanga mpuza n'uyu mugabo ntiduhuza, ariko yari umuntu ahuza n'abana bavukana bakurikirana kuko yari umwana mukuru mu muryango. Yego, imfura y'umuryango. Wewe ku bwawe niki kintu uvuga ati jewe miki gihe nsigaranye souvenir nuvuga ati ikintu ntazopfa nibagiye yoba yarankoreye mu buzima bwanje canke ico namubonye ko nikiye? Bon, ngerageje kuvuga Chanella yarambereye umwana mwiza, yarambereye nka mukuru wanje, yarambereye umuntu w'amaraso kuri jewe tutavukana, kuko ni ibintu byinshi namusaba, ni ibintu byinshi namusaba mu ma service en plus bigoye, mugabo akamfasha. Ntiyaraba ngo iki kintu ngo nuko ari benita binsavye tacho dupfana tacho duhuriyeko, nta n'ubugenzi bwa cyane gose bwimbitse twari dufitaniye, mugabo uko twari tubanye vraiment numva menga kubura kwiwe kurafise ikinogo gisigaje muri jewe. Yego, nka souvenir. Yego, merci beaucoup. Nka souvenir rero kuri we no kwama nibuka ni urukundo yagira hagati n'abantu. Yego. Mbega mbere yuko asinzira kuganiriza uko byagenze kugira ngo n'abatamenye ingene byagenze bashaka kubyumva. Bon, reka mvuge kuri Dushime, umunsi wa nyuma duherukana na Chanella, umunsi wa jeudi dutegura kuja kumuraba,
ko n'ubwa mbere tahingo bwari ubwa mbere twaragiye kumuraba n'incuro ya kabiri aca asinziriye itiro y'urufu samedi le 24 twaragiye kumuraba turamuganiriza aradutwenza nkuko nyine donc yewe nyine yari hamurare mugabo je ndamuraba narumva binteye ubwoba narumva binteye agahinda ko ahantu yarari byari ibintu bidasanzwe byari ibintu biteye ubwoba nyine urabona ko byari wowe nyine uhashitse barabona ko ari ibindi bintu ko yaramaze guhinduka ku mubiri bivanye n'ibyo yaragwaye byaranteye ubwoba no ego igihe ca nyuma twe twagiye kuhashika nk'abagenzi nk'abaririmbyi bana mu murimo kumenya rero ibintu indani ati Chanella ya byagenze uku ngira ngo byo twabimenya natwe tubibarije mu muryango ego bon je nibaza sinumva ibyo navuga mugabo nibaza yuko Chanella kugira ngo bishike akava mu mubiri novuga ko habayeho ku daima shetani husema kwamba siwezi chochote, akinitaka nione kwamba hakuna njia, ila mimi nikakataa, nikasonga mbele nikimwamini Yesu kwa nyakati zote. Nitatulia kwake Bwana Yesu, mwana kondoo wa Kalvari. Nitatulia kwake Bwana Yesu, naye atakuwa ndani yangu. Ngerageje kuvuga nko nariko ndabivuga ibyashoboye kuba byo mukora mu mubiri umuryango we n'ubizi. Hama nkuko byagenze yaragwaye nk'abantu nkuko abandi bagwara mugabo bidasanzwe pe ntivyari byoroshe. Yabanje agwarira kuri polisebe ubu bwa nyuma inaho twabona musanze ama complication yagiye kuba ku munsi wa samedi nyene baca bamwimurira muri Kira hospital ariho yanasinziriye itiro ry'urupfu. Ya ego mwihangane cyane nk'umwe mu bari rero bagize umugwi wa Dushime ubona gute abasigaye mu mugwi wa Dushime biyakiriye gute canke iyo nkuru y'incamugongo bayakiriye gute? Murakoze cyane. Iyo nkuru sinova ngo ni inkuru nyine y'incamugongo, ni inkuru yadutunguye nk'abantu twamubona, twarabona yuko ntago twiyumvira yuko hageze igihe hariho umwe yova muri twebwe. Rero ico gihe twavyakiranye mu mabaro kuba vyabaye kuko vyabaye mu ijoro ryize cyane, kuba vyabaye nasinziriye abandi babimenye mu ijoro, kuko iyo biba mu ijoro nanje nkikanura sinumva ko nariko nk'amahoro. Rero muri rusangi twarababaye, twaragize ikinogo kinini muri Dushime, twaragize umubaro udasanzwe pe, ko n'ibintu bibabaje kumva yuko wa muntu mwahora muhagararana, wa muntu mwahora mujana ahariho hose atuvuyemwo, avuye muri twege tuzongera kumubona ukundi kiretse kuri wa munsi bizuka abizera bose hatuzoba. Twonge twihanganishe cyane, twihanganishe abagize umugwi Dushime n'abakunzi bawo, twongere twihanganishe n'umuryango, inshuti n'abagenzi ba Chanella, kuko twese niyo nzira umuntu azogeraho asinzira itiro ry'urupfu, hama ku munsi w'imperuka aze nawe azuke twongere kubonana. Niko ukwizera kutubwira. Ndakwihanganishe cyane gose. Murakoze cyane. Ego bon, reka ndabashimiye nk'abakolege banje kuba mwanyihanganishije, kuba mwafashe kano kanya kugira ngo tubashe gutahuza bamwe biyumvira ibindi bintu, ko abashobora kwiyumvira ibindi bintu birengeye ubwenge bwabo, mugabo mu gihe baba bumvise ukuri nubwo kutaba kuba ukuri kuzuye, mugabo barashobora kumenya ati bon ikintu cagenze uko byagenze uko canke byakiriwe uko canke bamerewe gute. Ni ibintu byiza cyane. Ndabashimiye nk'abakolege banje, nongera nshimira cyane, nabivuze ubwa mbere numva no kongera nkabisubiramwo
abariko baratuba hafi muri bino bihe bigoye cyane kuko mutatubaye hafi murazi ko bigoye cyane biragoye pe turabashimiye cyane byimva mutima nongera nsaba ko umwe wese yotegura inzira yiwe kuko nta numwe azi imusi wiwe n'isaha azovira mu mwuka w'abazima rero muri rusange n'ivyo numva novuga ndabashimiye muri rusange reka natwe tugushimire naho twatanga ikiganiro menga turi muri vibe kehera turi ariko ntaco ibike buke niyo nzira twese ariko dukomera imitima nkuko biheje ko umuntu wese ategure ihezo giwe rya nyuma inzira yiwe kuko jambo ry'Imana tubwira ati ngo ntawuzi umunsi n'isaha yego reka rero naje ndabashimire mwese bariko baradukurikirana mwese muri ngaha turihanganishije Dushime Music Group musanzwe personnellement de mon fan wanyu ndabihanganishije cyane kandi tuzokwama turi ngaha Yaganawe TV tubafashe umugongo no mu bihe bitoroshe reka rero nshimira mwese twakoranye ikiganiro kanshimire n'abariko baradukurikirana ndababwiye ko tuzosubira mu biganiro bitandukanye byatwebwe batatu ngaha murakoze cyane hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo